Sangwa amahoro nshuti mukunzi wacu wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatandatu igenekerezo rya 13/2024. Utegerezwa gusa kumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV, haraba handitse ijambo sabone cange subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro tubandanya gushikiriza biba bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi mu bisata bitandukanye nk'igisata c'inkino, igisata c'indero, igisata ca politike, igisata c'agateka kazina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye hoba mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye ikaze rero. Ano makuru rero arabafatiye ku ngingo nkuru zikurikira. Fabien Banshiryanino yahoze ari umushingamateka yatanguje ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Agateka kazina muntu nikubahirijwe mu Burundi nk'uko vyavuzwe na Fabien Banshiryanino yahoze ari umushingamateka yatowe mu ntara ya Bubanza iri mu burengero bw'u Burundi. Yariko aratanguza ibikorwa vy'ishirahamwe riharanira iterambere n'agateka kazina muntu APD-PDH Umutabazi. Ibirori vyo kuritanguza vyabereye mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi kuri uyu wa mbere igenekerezo ry'8/0/2024. Ino nkuru ku buryo buramvuye ni mukanye ntuje kure, ico utegerezwa gusa nyene ni ukubandanya kumwe natwe. Nayo kandi mu ntara ya Bujumbura harabaye irenguka ry'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye mu gisata c'iyungururizo ca Sentare Ntahinyuzwa. Umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yarumvirijwe mu gisata c'iyungururizo ca Sentare Ntahinyuzwa i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji kuri ubu wa kane. Yaraherekejwe n'abamuburanira hamwe na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo i Bujumbura. Urubanza ntirwarengeje iminota 10. Abamuburanira berekanye ubunenge buri muri iyo dosiye yiwe imbere y'uko ijanwa mu mwiherero. Ukudakurikiza uko imanza zigenda hamwe n'ivyemezo vy'ivyaha bitari vyo hamwe n'ivyegeranyo bifutanganijwe vyakozwe n'igendereza ry'u Burundi ariko ntivyahawe agaciro n'abacamanza ivyashikirijwe n'uwo yagirizwa. Uko akaba ariko berekanye. Nayo mu yandi makuru kandi womenya ko abanywanyi ba seneri batewe ubwoba n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe uri ku butegetsi. Umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yaragize urugendo muri komine Giharo mu ntara ya Rutana mu bumanuko bushira ubuseruko bw'u Burundi kuri uyu wa mbere w'uwa 8/0/2024. Mu nama yagiranye n'abanywanyi b'umugambwe uri ku butegetsi, Reverien Ndikuriyo ntiyibagiye gutuka Rwasa umukuru w'umugambwe seneri utavuga rumwe n'uwuri ku butegetsi. Esaya gusa ano makuru hamwe n'ayandi ni mukanye ku buryo bw'idonido ntuje kure, ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe nawe utarafyondako hama ukabandanya ushikirwa n'ano makuru umwanya ku mwanya kandi ku gihe. Ntanguye ano makuru ku buryo buramvuye ntunyemerere nyatangurire kuri no nkuru ivuga ko Fabien Banshiryanino yahoze ari umushingamateka yatanguje ishirahamwe riharanira agateka kazina muntu mu Burundi. Agateka kazina muntu ntikubahirijwe mu Burundi nk'uko vyavuzwe na Fabien Banshiryanino yahoze ari umushingamateka yatowe mu ntara ya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Yariko aratanguza ibikorwa vy'ishirahamwe riharanira iterambere n'agateka kazina muntu APD-PDH Umutabazi. Ibirori vyo kuritanguza vyabereye mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi kuri uyu wa mbere w'uwa 8/0/2024. Fabien Banshiryanino avuga ko ubutungane bw'u Burundi budakora akazi kabwo neza. Asaba abarongoye igisata c'ubutungane kwikubita agashi ku neza y'igihugu. Narapfunzwe kenshi mw'ibohero, nariboneye ingene abanyororo bamburwa agateka kabo. Nico gituma niyumviriye gushinga iri shirahamwe kugira ngo nkureho intambamyi zibangamiye uburenganzira bwa kiremwa muntu. Uko akaba ariko yabisiguye. Mu kiringo ca mbere iryo shirahamwe rikazokorera mu ntara zitandatu arizo Cibitoke, Bubanza, Bujumbura Meri, Bujumbura, Muramvya ndetse na Mwaro hagati no mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Yemeza ko muri izo ntara agateka kazina muntu gahonyangwa birenze.
yaciye avuga ko hazoshirayo amashami kugira ngo igikorwa corohe. Uwarongoye iryo shirahamwe akaba amenyesha ko abaharanira agateka ka zina muntu bahura n'ingorane nyinshi kubera abategetsi hama bigatuma Uburundi bushirwa ku rutonde rw'ibihugu bitubahiriza agateka ka zina muntu. Ishirahamwe riharanira iterambere n'agateka ka zina muntu Mutabazi ryemerewe n'ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu ku wa mbere Ruhuhuma 2023. Nayo mu yandi makuru kandi nuko mu ntara ya Bujumbura hariko haravugwa irenguka ry'umumenyeshamakuru Florian Irangabiye mu gisata c'iyungururizo ca sentare Ntahinyuzwa. Umumenyeshamakuru Florian Irangabiye yarumvirijwe mu gisata c'iyungururizo ca sentare Ntahinyuzwa i Bujumbura mu gisagara c'ubudandaji kuri uwu wa kane. Yaraherekejwe n'abamuburanira hamwe na bamwe mu baserukira ibihugu vyabo i Bujumbura. Urubanza ntirwarengeje iminota 10. Abamuburanira berekanye ubunenge buri muri iyo dosiye yiwe imbere y'uko ijanwa mu mwiherero. Ukudakurikiza uko imanza zigenda hamwe n'ivyemezo vy'ivyaha bitari vyo hamwe n'ivyegeranyo bifutanganijwe vyakozwe n'igendereza ry'u Burundi ariko ntivyahawe agaciro n'abacamanza. Ivyo ntivyashikirijwe n'uwo yagirizwa. Uko akaba ariko berekanye. Uwo mumenyeshamakuru yahagaritswe mu kwezi k'umunani hacirwa igihano co gupfungwa imyaka 10 ku wa 2/2023. Mu vyo yagirizwa hakaba harimwo guhungabanya umutekano w'igihugu no gukorana n'imirwi y'abagwanyi. Amaze amezi 3 hapfungiwe mw'ibohero rikuru rya Bubanza mu burengero bw'u Burundi. Imbere ya sentare abamuburanira bariyamirije kandi ubunenge bakavuga ko umucamanza wa mbere yihojeje nkana ivyemezo bigaragara mu gufata ingingo. Inyuma y'ukumvirizwa umwanya mutoya, ababuranira umumenyeshamakuru Florian Irangabiye bavuze ko bizeye ko ibisabo vyabo bizohabwa agaciro ubu, ariko ntaco bashimye kurenzako. Ku nshuro ya mbere muri urwo rubanza rumaze hafi umwaka n'igice, uwo mumenyeshamakuru Florian Irangabiye yashitse aho yumvirizwa ataboshwe kandi arahabwa uburenganzira bwo kuramutsa abavyeyi biwe, abagenzi n'abandi bakuru bari baje gukurikirana urwo rubanza ruvugwako vyinshi mu makungu. Urwo rubanza rw'uwo mukenyezi w'umumenyeshamakuru Rudende apfunzwe muri Afurika rubaye inyuma y'amayinga makeya ishirahamwe Amnesty International ritunganije imyiyerekano imbere y'ubuserukizi bw'u Burundi i Buruseli. Iryo shirahamwe n'ayandi mashirahamwe nka Human Rights Watch, komite ijejwe gukingira abamenyeshamakuru CPJ n'ishirahamwe ry'abamenyeshamakuru batagira imbibe RCF basaba ko yorekurwa bakabona ko hapfunzwe ku karenganyo. Ibihugu n'amashirahamwe bihamagarirwa kugondoza ubutegetsi n'abategetsi b'Abarundi kugira ngo barekure umumenyeshamakuru bari baserukiwe muri urwo rubanza kuri uwu wa kane, aho twovuga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubufaransa, Belgique, Allemagne ndetse n'Ubumwe bwa Buraya. Nayo mu makuru ariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi nuko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yemeje itorwa rya Felix Antoine Tshisekedi. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yaratangaje kuri uyu wa kabiri w'uwa 9/2024 itorwa rya Felix Tshisekedi Chilombo, umukuru w'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Kubw'iyo sentare uwo mukuru w'igihugu yatowe ku bice 73 n'ibice 47% vy'abatoye. Bitegekanijwe ko azorahira ku wa 20/2024. Amasaha 24 inyuma yo kwihweza ivyasabwe ko amatora y'umukuru w'igihugu yo ku wa 20 Kigarama 2023 afutwa, sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro yatangaje ku mugoroba wo kuri uwu wa kabiri ingingo yayo yemeza ivyatangajwe n'umurwi w'igihugu wigenga ujejwe gutunganya amatora seni. Felix Tshisekedi yatangajwe ko ariwe yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Uwo ari muri Union Sacré yatowe ku bice 73 n'ibice 47% vy'abatoye. Ni ukuvuga amajwi 1,013,058,962 ku bw'iyo sentare. Iyo sentare yaciye ifuta ivyavuye mu matora vyose mu ntara za Yakoma mu buraruko bwa Ubangi ndetse na Masimanimba, Kwilu,
iba ikurikiye umurwi seni wabikoze mu matora y'abashingamateka. Umukuru wa sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro muri RDC, Dieudonné Kamureta Badibanga yanse ibisabo bibiri vyo gufuta amatora yo muri Kigarama guheze kubera ivyo birego bidafashe kandi bitagira ishingiro. Abenshi mu batavuga rumwe n'ubutegetsi n'abo mu mashirahamwe yigenga bise ayo matora aheruka ko ari akajagari. Nubwo biri uko ariko, abatavuga rumwe n'ubutegetsi nka Martin Fayulu ndetse na Moise Katumbi ntibituye sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro kuko bemeza ko icuditse n'ubutegetsi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabaye mu ndongozi za mbere mu gukeza Tshisekedi Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yabaye mu ndongozi za mbere mu gukeza Tshisekedi afata nk'umuvukanyi. Itangazwa rya nyuma ry'ivyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu muri RDC na sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro rimpaye akaryo keza ko gukeza no kwipfuriza kuroranirwa mwene wacu akaba na mugenzanje Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yasubiriye gutorwa kurongora RDC. Uko akaba ariko Ndayishimiye yanditse. Bamwe mu bakoresha imbuga hwaniro bavuze ko ari amatora y'akajagari, y'igikenye ndetse n'akarenganyo hatari bwigere aba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngaha akaba ari naho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa ni ukubandanya kubana natwe, ni ukumanuka munsi y'ino video hama ugafyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo sabone canke subscribe, urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza. Ugire ibihe vyiza n'umunsi mwiza.